nsubiye kubaha mwiriwe canke bwakeye bivanye n'umwe wese ahaherereye ndabaha nikaze mu kiganiro vumera mutegurirwa n'urubuga rwanyu Jebina TV mugashikirizwa na Jean Bosco naco nayigize inyuma yo kubashikiriza inkomoko y'ubwami bw'u Burundi mu kiganiro giheruka mu kiganiro cy'uno munsi tubashikiriza ibijanye n'imiryango n'ubwoko mu Burundi bwaho hambere aha mukamenya yuko imiryango kama ryaryo shimikiro ry'u Burundi. Jebina TV. Imiryango kama rero nico kintu camye gitandukanya abarundi kuva kera narindi naho inyuma y'umuzo w'abazungu abarundi bagiye baratandukanywa n'amoko siko vyamye namba iyo miryango niyo yatandukanya abarundi umudasangiye umuryango y'abari umuntu ari kure yawe cyane mbere kenshi wasanga naho baba hatandukanye ubiravye neza n'amagingaya hariho hamwe mu mitumba igize Burundi hashitirirwa umuryango wahabaye kuva kera ukaja wumva ngo hariya hitwa mu Bahima watoza neza ugasanga hamye haba abahima kuva kera ukumva handi ngo ni Burorere watohoza ugasanga hamye haba umuryango w'abarorere ahandi ukumva ngo hitwa Butaha watohoza ugasanga hamye haba umuryango w'abataha n'ahandi ivyo rero bikagaragaza yuko abantu baba basangiye umuryango baba hamwe hagati y'iyo miryango hama hariho ingwano zo komorana ugasanga abanaka bagize igitero ku banaka bakabomora gutyo aho bahora baba bakahigarurira bakahaba kenshi abagira ibitero baba ari abantu babona yuko umuryango wabo wagutse maze mu kurondera aho bazogerera abana babo bagaca batera umuryango w'imbundege bamaze kubona yuko ari inyakamwe canke badafise imisore bagwanira kenshi na kenshi imiryango yarashigahana ikavugana umuryango wakaza kuneshwa canke utagira abasore bawugwanira naho bene uwo muryango waba uri kure bararenga imitumba n'iyindi bakaja kuwutera maze kugira boroherwe baca bajana imiyabaga n'imikangara bakaja kuhagerera hari naho baca bafata abagore n'abigeme bisununuye bahasanze bakabagumya bakababira bakabana mbere bakavyarana ni naho havuye ya mvugo y'abarundi ngo umwigeme ntagira umuryango ico gihe abo bagore n'abigeme baca bata umuryango wabo bagatora umuryango mushasha abazungu mu gutandukanya abarundi mu moko y'abahutu n'abatutsi kwari kugira ngo biborohere kubatwara no kubateranya imbere y'umuzo w'abazungu ayo moko ntayarariho havugwa imiryango kandi umuryango wose wari ufise ibango ujejwe ibwami aho hambere mwumva kuba umuhutu canke umuganwa canke umututsi vyari bifise iyindi siguro idafatiye ku bwoko muri ubwo Burundi nyene umuhutu byasigura umukozi umurimyi canke umucangero umututsi nawe byasigura umurundi wese yifise atunze akagira inka n'amatongo vyinshi abakozi bamurimira n'abamuragirira inka bose yabita abahutu biyo muri abo batunzi aho hambere ari nabo batutsi wasanga harimwo abagiye mu bwoko bw'abahutu muri kino gihe umuntu rero yotanga akarorero nko ku miryango y'abahanza abajiji abashubi n'abandi bari bajejwe amabanga akomakomeye ibwami kubera bari bafise inka n'amatongo vyinshi ntaho kubahutse ngo bita abahutu muri ico gihe ikintu umuntu yofatirako n'umugenzo w'ubugererwa aho hambere mu bagererwa harimo abahutu n'abatutsi umuntu afatiye ku moko y'iki gihe uguhaye aho urima nawe ukamurimira canke ukamukorera iyindi mirimo wamwita shobuja nawe akakwita umuhutu wiwe no kuvyerekeye abaganwa kwari uko nyene nta bwoko bw'abaganwa bwari buhari abitwa abaganwa bari abantu bari kurushi kuko abo bita abaganwa bari abaganwa b'inda y'ingoma abaganwa baratahira bakitirirwa iyindi miryango imbere yo gutahira bamwe muri abo baganwa babita abafasoni ariko iryo ntiryari izina ry'umuryango ryari izina ry'icubahiro kubaheruka gutwara iryo zina ry'icubahiro
ryarahabwa kandi n'abo mu yindi miryango cane cane mu bishikira nk'uwakanye n'umukobwa w'umwami canke w'umuganwa nawe nyene yitwa umufasoni. Abaganwa batahiye ntibacika abahutu canke abatutsi, bafata izina ry'umwami wa nyuma bakomokako, ari abataga, abezi, abatari canke abambutsa. Abatahira wasanga bari mu miryango y'ababibe, abarango, abavuna, abasine, abakundo n'indi miryango. Reka rero dusimbize turabe urutonde rw'imiryango yari mu Burundi aho hambere. Aha tukifashisha ubushakashatsi bwagize na Padiri Yohani Batista Ntawukaja mu gitabo ciwe yise Imigenzo y'Ikirundi. Abatwa ntibari bafise imiryango biharije, biyitirira imiryango myiza y'abatutsi, bakiyita abanyakarama, bakiyita benengwe, bakiyita abanyagisaka. Ngico vyavuye ko nuko bashorera iyo miryango bakayisaba, ikabasabisha mbere ikabagererera. Abahutu n'abatutsi bari mu miryango myinshi, nka bose bitirirwa umuryango w'ibuse. Abakurikira umuryango w'ibunyina nibo bita inkurankobwa, babita uko kubera yuko ari abo mu gahinga canke kubera yuko nyina wabo ataba yakowe. Rimwe na rimwe iyo umuryango wasagaraye batakimenyana canke kuko biva ku bagore babiri, baricagura, bamwe ngo nabo mu nzu kwa kanaka, abandi ngo nabo mu nzu kwa kanaka. Vyaratevye ugasanga batangiye izina gusa no gushingirana bagashingirana, kandi vyahora bizira mu bahuje umuryango. Ahandi naho iyo bamwe bamenje abandi bababuza canke biyambitse ibara mu bundi buryo, abasigaye mu kwikura ko ico ceyi barabitandukanya ko bakitirirwa inzu zibiri kandi wari umuryango umwe. Aha twotanga akarorero nko ku miryango y'ababanda n'abongera. Mu babanda hariho ababanda fyufyu n'ababanda macuri. Mu bongera hariho abongera bongeye amata mu yandi n'abongera bongeye ikiyo mu kindi. Mu bisanzwe rero abasangiye umuryango baba bakomoka ku musokuru umwe, ariko hari igihe wasanga imiryango isangiye abahutu n'abatutsi kandi badasangiye amaraso. Haraho izina ry'umuryango ryerekana amamuko canke iyo baje bava. Aha twofata nk'akarorero abitwa abajiji, abitwa abashubi. Abo bagwirizwa kuba baje bava ibujiji n'ibushubi mu gihugu ca Tanzania. Umuryango w'abanyarwanda n'abanyagisaka yaje iva mu Rwanda, n'igisaka cavuye comekwa ku Rwanda. Hari imiryango wasanga igwiriye mu Burundi ukayisanga no mu bindi bihugu. Abenengwe, abanyakarama, abega, ababanda bari mu Burundi bakaba no mu Rwanda. Abahinda, abayanzi, abasambo b'i Burundi barafise na bene wabo i Buganda muri Ankole. Iyo rero riba ari izina rimwe canke abirahuye asa, umuntu yogize ati ni uguhurirana. Ariko rero ahwanye ari menshi ntivyohava biva kwisanganya gusa. Isano ryoryo rishira kuba rihari, uwo rihiga ryoboneka. Iryo shusho rero rirashobora no kumurikira umuntu akabona isano ri hagati y'abarundi nabo mu bihugu bibwegereye. Umuntu arashaka kumenya Uburundi ntiyogarukiriza ijisho ku mbibe zabwo, ahubwo abarundi baragenderaniye n'abandi, ivyo basangiye n'ivyo basangiye ni vyinshi cane. Duhereye ku miryango nkomoko y'abahutu, imiryango nkomoko y'abahutu ni 53. Tugerageje kuyidondagura, hariho abajiji, abashubi, abahanza, abasanzu, abavumu, abaganyari, abahuzu, ababeya, ababingo, ababogo, abacuri, abagaranzura, abagasa, abagiri, abagogo, abagongo, abaguba, abarishi, abarunga, abagumira, abahiza, abahoro, abahunga, abaragane, abaragu, abaranga, abakiga, abaraza, abasenge, abazigi, abashingo, abakaravya, abatanda, abungura, abadara, abadaha, ababira, abagona, abagoro, abagwiza, abakebero, abajwiri, abarema, abatonga, abatondo, abanyange, abanyuka, abayengero, abayogo, abazibira hamwe n'abazimbura. Iyo rero ikaba imiryango 53 yo mu bwoko bw'abahutu. Tugiye mu miryango y'abatutsi nayo ni 46, ariko
abatutsi bari kubiri, hari abatutsi banyaruguru n'abatutsi bahima. Kera baraziririza cane, umunyaruguru niyo savye umugeni mu bahima, n'inka yabo hari imiryango itayitunga, barongera bakabakumira mu bikorwa vy'ibwami n'ibuganwa basa n'abakebana. Abanyaruguru bagakengera abahima n'ambaruko baje mu nyuma, baranebagura n'ibintu vyabo. Duhereye ku miryango y'abatutsi b'abanyaruguru, iyo ni 30. Hariho abanyakarama, abenengwe, abakundo, abashoka, abavubikira, ababibe, abanyarwanda, abanyabugufi, abanyagisaka, abega, abasasu, abasapfu, ababanda, abakono, abongera, abarorere, abaroha, abagubere, abahondogo, abashoma, abayogomba, abashungure, abungura, abaha, abahimba, abatsindagire, abatsinga, abategwa, abacabwoya hamwe n'abanyarukiga. Nayo imiryango y'abatutsi bahima yari 16. Hariho abahinda, abayanzi, abasambo, abapfumfu, abavejuru, abazigaba, abaheka, abashingo, abacaba, abahunguti, abahigwa, abashege, abasigi, abaramuka, abiruntu hamwe n'abarembe. Tugiye mu miryango y'abaganwa, ubuganwa twabivuze ntibwari ubwoko nk'uko tuvuga umutwa, umutu canke umututsi. Umuganwa ni waganwa abantu n'ijambo, nkako umwami ari ku ngoma yaha ingabo abana biwe kuko abizigiye ko bazomushigikira kandi azi yuko batazomusharika bakamuserukira mu ntara z'u Burundi. Himye uwundi mwami, abo ba mbere y'abadashoboye kwigwanira barakugwa ku ngabo bagatahira, baguma bitwa abaganwa kwiteka. Ariko kubera ko baba batagikora igikorwa catuma baganwa n'igihugu, barahava bakitunga nk'abandi barundi basanzwe. Umwana w'umwami yavuka ari umuganwa, umwana w'umuganwa yitwa umuganwa nawe. Niyo ataronka intara ngo yishikire ibwami, ise yaramuha ubutware akagoma yitwa umuganwa. Umukobwa w'umuganwa yashingirwa umuntu w'ingirakamaro ava mu muryango mwiza w'abanyaruguru akitwa umufasoni. Abafasoni baba arabashingiwe n'umwami canke n'umuganwa. Abafasoni kandi baba arabashingiye umuganwa canke umwami, nukuvuga bamuhaye umwamikazi. Abafasoni baba bafitanye ubucuti n'abaganwa kuko bashingiraniye, ariko bagumya imiryango yabo. Imiryango y'abaganwa rero yari 8. Hari abatare, hakaba abezi, hakaba abataga, hakaba abambusa, hakaba abavuna bo kwa Ruvuna rwa Ntare, hakaba abasumano bo kwa Busumano, hakaba abarango aribo bataga bahinduye izina mu kudiha mutaga mbikije, hakaba n'abasine bo kwa Musine. Iyo miryango rero yamye ikebana na cane cane abezi n'abatare kuko bari bagwiriye kandi bafingabo. Kiracyari ikiganiro Vumera mukurikirana ku rubuga rwanyu Jewina TV, mukagishikirizwa na Jean Bosco Nationayigize. Naho nyene imiryango yari isimbataye mu Burundi bwaho hambere, haragera igihe igahinduka co kimwe n'ubwoko mu bihe bimwe bimwe. Muti rero vyagenda gute? Ubwa mbere ico bita gutahira kw'abaganwa, nk'uko twari twabivuze, iyo himye umwami mushasha yashika agabira abo basangiye izina nabo kwa inarume bamugwaniye. Umuryango wahora ku butegetsi ugakombogwa, hagasigara uwufise ingabo zimugwanira. Nk'ubu hari himye Ntare, abezi bogiye baracokera, hagasigara uwukomeye ku muheto. Umwanya agifise inka n'amatongo, umuganwa yagumya ako kazina. Iyo atanguye gukena bavuga yuko yatahiye. Uko himye uwundi mwami, niko imiryango yo kubami ba kera yatera isubira inyuma. Abaheruka ku ngoma bakabatera ku muryango wabo w'ubutware, w'ubwezi, w'ubutaga, w'ubwambutsa, mu kubasobanura bakabitirira izina ry'umusekuru wo hino, bakitwa abakundo bo kwa Rukundo rwa Ntare, abavubikiro bo kwa Ruvubikira bakitwa abatutsi bavuka mu nda y'ingoma. Ariko rero baguma baharurwa mu miryango myiza y'abatutsi
yahana abageni n'abaganwa. Avuye mu buganwa yakorokera mu muryango w'abatutsi. Ubwa kabiri hariho ukwihutura kw'abahutu. Umuhutu atunze inka canke yaragabanya ingabo ntiyasubira kwabira umuhutukazi. Yabira umututsikazi, abana vyaye bakaza basa n'abatutsikazi. Umuhungu wiwe nawe arongoye umututsikazi, abana yavyaye bacika abatutsi b'inyamo bakagumya umuryango wabo. Arabashubi bakaguma arabashubi, arabahanza bakaguma arabahanza, arabajiji bakitwa abajiji, ariko bakitwa abatutsi babihuture. Ubwa gatatu hariho ukwiyandura kw'abatwa. Umutwa ariwe kandi yitwa umuyanda, amaze gutunga akimukira mu gihugu batamuzi, yarasangira n'abandi bagasabana abageni. Gutyo rero agaharurwa mu batutsi canke mu bahutu. Uko rero niko bita kwiyandura kw'abayanda canke kw'abatwa. Naho imiryango rero mwumva yuko vyashika ikagwana ikomorana, yarifitaniye ubucuti n'ubumwe kandi bukomeye. Abari nico bapfana ni kuvuga abafise umukurambere azwi bahurirako bitwa amashuti. Abahurira kure batazi neza uwisano ryandurukako bavuga yuko ari bisanira. Abatace bapfana bitwa barundi. Umuryango wakurikira izina ry'ibuse. Ubucuti n'ibisanira vyakurikira inzira zompi, bifatira ibuse n'ibunyina, bikava no ku bumwe bwazanywe n'abageni. Sebuke w'umuntu yaba ari umuvyeyi nka se, ntibaba bakibaye barundi. Umugore n'umugoranyu ntimwaba mukiri barundi. Ubucuti bukuru yari umwana na se na nyina, na sekuru na inakuru, na bene wabo na basaza be canke bashikibe, na base wabo na banyinabo na bayinarume na bayinasenge, bene se wabo na bashikabo canke basazabo n'abavyarabe, abahungu abo, abakobwa abo, abasengezana, abishwa, abuzukuru n'abuzukuruza. Ubwo bucuti ntawabwikura ngo bikunde. Ubucuti bwava ku gushingiranira, bwabushingiye ku mugore n'umugabo. Umugore yazanira inshuti umugabo, umugabo nawe gutyo nyene. Bakunzi nawe mwese mukurikirana ibiganiro vya Jewina TV, na cyane cyane mwebwe bakunzi b'ikiganiro Vumera. Ikiganiro rero cuno munsi ni ngaha kigaruke. Ndabashimiye mwese, nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cy'ubutaha. Ni Jean Bosco Ntacunayigize. Jewina TV.